Salut la famille, ni Jérôme Fast Food Delivery. Le 7 mars twari twatewe iteka n'uburongozi bwa Leadership University Burundi, aho twabashiriye imfungurwa nziza zigiye zitandukanye z'ubwoko bwinshi. Muri ivyo birori vyari ibirori vyo guhimbaza umunsi mukuru wahariwe abakenyezi, aho twari twatewe iteka n'abubahwa benshi bo muri kino gihugu cacu c'Uburundi. Aho rero Jérôme Fast Food Delivery yariko arikazanura kugira batangure gufungura imfungurwa zitandukanye, aho ubona yuko bagitangura kuvyarura abantu bari banezerewe bavuga ati turiko dufungura ibifungurwa bimeze neza, turiko dufungura ibifungurwa bishushe, turiko dufungura ibifungurwa bimota neza, aho hariho vyinshi bagenda baratubaza ati bino biteguwe gute, murashobora kutubwira ama proteine ashobora kuba arimwo, tukabibabwira tukabibasigurira bivanye n'ingene tuba twabiteguye, narirya muri no misi abantu benshi batagifungura imfungurwa z'ubwoko bwose. Aho rero nk'uko tubibona ku masanamu, abantu bari banezerewe, abantu bari baryohewe, hari haje abantu bavuye mu mihingo itandukanye, cane cane abamama baba entrepreneur, abigeme baba entrepreneur, eka n'abandi bantu bafise ama entreprise atandukanye mu gihugu cacu c'Uburundi, mbese no mu mahanga. Aho rero nk'uko tubibona ku bicapo, bariko bariserva, bamwe bamwe bagenda bariserva, batuyagisha, tubayagisha, dutera inkuru nabo batera inkuru, aho bashika kuvyamwa baca bavuga ati wawu ngo merci kudushirira dessert kuri buffet yacu, tugaca tubabwira ati ego comme d'habitude niko biri, iyo umuntu afunguye ategerezwa guca acishako icamwa kugira ivyo yafunguye bimugirire digestion nziza cane gose. Rero nkuko tubibona, turabibona no ku bicapo, twari kuri Leadership University Burundi, aho abantu bose uravye ku bicapo bariko barafungura, eka barangwa n'akanyamuneza, ukuryoherwa, batera inkuru bavuga ati ino entreprise Jérôme Fast Food Delivery eka vraiment babikora neza, babikora fresh cane, bagutekeye mu rubanza vraiment urubanza rwawe abashitsi ubakira wumva uryohewe, wumva uri muri sécurité. Rero nkuko tubibona ngaho ku bicapo bigiye bitandukanye, eka n'ukuri abantu bose buzuye akanyamuneza, buzuye umunezero, buzuye tuvuge gute imitagato canke eka buzuye akayabagu.